kabisa mbona ariko muraruhuka abarabo man nanje byaranzize kabisa ari wari bati happy birthday byari ibintu by'amateka kabisa yego kandi ndanamukengurukira cyane manager happy famba yubahwe kabisa jewe bunzoza ngiye gutangura koza ndabivuga the fighter iracyari ya mbere mu Burundi bari kuvuza ati iracyari ya mbere papa ineguro ya the fighter iba imeze neza cyane bafise uko bapanga akarere bafise uko bapanga ibintu bafise programa idahinduka niyihindutse usanga ihinduka babanje kukuyagisha murabanza mukayaga yes umva bisigura yuko Vichou batezigira va muri the fight biragoye kabisa kumva ngo Vichou oy ewana agenda kubwire ega hazogera igihe muzosanga Vichou atari muri the fight This one to everybody, and my name is Radio. This is Loy TV in Burundi. Yes, ni Mr. Radio. Ndakubwira ati I'm back again. Yes, nagausire kuri anebe yanje hamwe mbandiko ndakubwira byinshi muri entertainment. Kama ndakuzanira our hitmaker kuri micro ya Loy TV Burundi. Yes, right now muri studio twarose umutumire novuga yuko adasanzwe umutumire avuye kutuzanira ibintu bishasha hanze y'igihugu. Reka tumakire muri studio za Loy TV. Vichou Love Mkali wa show. Welcome brother. Yes, asante sana. Ndamutse ariko baradukurikirana bose. Kabisa. Namwe ndakubwira ati gira amahoro menshi cyane nkuko nyene ikivugo cha peace and love kibivuga. Kabisa. Yeah. Vichou Love mtoto wa Lazaro kutoka wapi? Kutoka Bujumbura mpaka Dubai mpaka wapi? Yes kutoka Bujumbura mpaka Dubai. Na kurudi Bujumbura mpaka Muloi TV. Baga Muloi TV. Yes, yes, Vichou Love yamaze gushika mu Burundi waza nimba ukurikena entertainment ku munsi wejo niho yashika ngaha mu gisagara cya Bujumbura aho yaravuye kutuzanira ibintu bimeze fresh. Vichou Love kwanza congrats papa. Urakoze cyane. Urakoze. Ibintu bimeze neza nyine Imana irikirahezagira. Imana irikirahezagira kabisa. Sasa Vichou Love cyenda kubaze ukigera hari ya boro ku munsi wa mbere wiyumvise gute papa wanje? Reka nakubwira wa muntu we icambere harashushe data ariko nogaye Bujumbura harashushe mzee reka ayi Bujumbura ntihashushe oya habwo twe igihugu cyacu vraiment hamwe nyine wambaye ikireza atamenya ko cera hari ahantu harashushe mwa bantu mwe bano bushohe wumva ngaha gira nka fois 20 mzee we bana fois 20 harashushe sana abantu bagenda bambaye utuntu tutuyungire umugabo kandi bambwiye ataha rero wahubwo uje hatarasara aho hazosarira abantu bagenda bari gusa uje hakanye kumbe kubujwe numvise reka wabukaze byataye Vichou Love ndashaka tusubira inyuma gato ya kwanza Dream House novuga yuko niyo nzu yatumye Vichou Love ashobora kugenda gukorera igitera mu hanze mbega byagenze gute kugira ngo Dream House ishobore gutora Vichou Love kugira ngo ashobore kujya Dubai muri private party urakoze cyane Dream House hasanzwe hariho partenariat nziza muri Dream House na The Fighter Production hama Dream House usanzwe uzi ko ni rimwe mu maduka rikomeye cyane ridandaza amatelefone hama The Fighter nayo usanzwe uzi ko harimo abaririmbyi nka Vichou hariyo Baby P hariho na manager wacu adutwara nawe araririmba hama rero ubwo bucuti buri hagati ya The Fighter na Dream House nibwo bwatumye habaho kumvikana canke ubwumvikane bwuko Dream House ifasha Vianney kuko asanzwe ubizi ko Vichou asanzwe ari brand ambassador wa Samsung biciye muri Dream House urumva ko ubwo bucuti rero burakwiye ngo Dream House na The Fighter Production bagira ico bashitseko nko mu gupushinga Vichou ucumva ko novuga nti ahubwo muri Dream House bubahwe hama ntibamisemwo wari umugambi wa The Fighter Production ubwa mbere wo kuzoja Dubai hanyuma muri Dream House kubera Vichou ari brand ambassador wa Samsung baravuga bati natwe nitwo buri cyo dukora ku muntu wacu no ku muntu wacu asanzwe ari nawe brand ambassador wa Samsung twebwe ntidushobora kurira amaboko reka du supporting umuntu wacu yes ni nayo mpamvu Vichou Love rero yagiye Dubai muri private party samze warahatwitse wallahi tunacharaza ni myakazi
kabisa ebana uri mkali wa live wa live tunacharaza ni miaka zizi niko nakwambia tumeze neza bro. Sasa muri private party ni kiki kintu cyakuryoheye kabisa muri iyo concert kuburyo uvuga ati none munsi uvuga ati kabisa nka Vichou Love nari nahatwitse tu. Ikintu cyanjyoheye ubwa mbere yari public. Bana public hari Abarundi Ivyo. Mugabo je naza gusanga abariko bararirimba bashaka ntibari n'Abarundi cyane. Usanga ari Tanzania, Abakenya, Abaganda, Abanyarwanda nabo Barundi ukumva ko donc kintu cyanjyoheye nuko indirimbo narazitera ukabona ko bazumva bakazitabira. Ubona ko bazizi. Basi. Ikintu cyakunezereye ku bafana indirimbo abafana bakunze sana mu ndirimbo zawe neza. Oya hari indirimbo nyinshi bashaka barazikunze kuko urabona nk'Imana ifatanirije ni ya kera nta bundi buhinga ku gatumba urukanywa history donc n'izindi nkaza birahimbaye za ninde navuga liste yari imeze neza ku buryo nisanga ntari jenyene wasanga public turi kumwe. Sinzi ko abakurikirana ama réseaux sociaux sanzwe nkoresha nka Instagram canke Facebook canke abafise numero yanje ku ma statut twarapostinze ibice bito vy'indirimbo zimwe twagiye turavuza warabonye ko umuntu ni yari katamba yirorera. Mbega wabonye ibiteramo bya hariya byo organizwa gute biratandukanye n'ibyo ngaha mu Burundi cyane bimeze cyo. Icambere hariya bakoresha ikintu cyitwa umwanya time baracubahiriza gusomba kabisa bya bindi byo kuga saa 7 ugacuza saa 11 oya usanga bagupfuye suko kabisa bo bagira ku mwanya kandi ibintu byose bipanze ku murongo. Sound usanga ari ibintu si ibintu barondeza n'ibintu biba biri ebana tayari oya harutuntu twebwe hano tukibuze harutuntu tukibuze haye usanga umuntu yakubwiye ngo shoza gutangura saa 2 ugasanga ni saa 5 abaririmbyi baza kuza saa 3 ugasanga abaririmbyi baje saa 4 ibintu nk'ivyo mugaba handi ho bakubwira ati bana umwanya n'umwanya inyuma y'umwanya si umwanya. Uravuze ku kintu ca sonorisation ombega ibyuma vya hariya n'ivyino ubona harora difference nini cyangwe natwe tubanyene twipanze. Oya ino turacari hasi turavugisha kuri yego bro turavugisha kuri turacari hasi. Kandi kindi naco n'aba engineer du son baratandukanye cyane. Baratandukanye gose ino vraiment sound turazifise mugabo si no kubesha ngo ziri ku rugero rumwe niza hariya. Oya hariya baracari hejuru. Yes kabisa. Ni Vichou Love bakubwira ati happy birthday Dubai. Miakazi Dubai wallahi ewan hari hameze fresh kuri Vichou Love. Anniversary ya Vichou Love yabereye Dubai. Vichou Love akajya kuno bakuzaniye akaboro. Hajurazi aho twari muri etage ya 43. Oye navyo gupasa kumva bishoboka nta numenye uko vyagenze. Donc biya vyari ibintu byari ryo ryambere ibintu nka biriya ndabibonye. Abarabukazi nyene bazana gato nyene bamuhereza Vichou baririmba birthday yes mze byari ibintu by'amateka byari bimeze neza cyane nuko nyene batumva ikirundi mugabo ndazi ko bazobibabwira ko nabakengurukiye kandi byari ibintu by'amateka. Yes ni na Vichou Love ugerageje kuraba abakizana iyabuge aho wameze nk'utaye ubwe bavuga ati urakura n'inkofu bavuga ati mze bamba ibi bintu wallahi ofete biya bintu twariko turakora akazi je bijya ntavyo nari niteze rero ko bagira bakora bibaje ngo nivyo mwari mwateguye mbega abantu ho babwira iki reka iyo bivyo twateguye kujya kuntu nari imeze sinari kumera kujya mze waracyaganirwe sasa urashaka kwibaza dusanzwe turi mu kazi tiko turakora ukazomva ngo bana ngo reka tubanze turuhuke gatoyi kumbe wako napanga uko surprise za kuishitura gato inyuma joyeux jameni abazungu sema ibi bitu ko nari menyereye biba ngaha mu Burundi kubera ko mu Burundi urumva babakuzi baraguhamagara bakubwira ingo tujana na mugabo ubundi wewe manager nabonye nyine twari mu kazi kabisa mbona ariko muraruka abarabo man nanje byaranzize kabisa ari bati happy birthday byari ibintu by'amateka kabisa. Ego kandi ndanamukengurukira cyane manager Happy Famba yubahwe kabisa. Jewe nzoza ngiye gutangura ko zandabivuga The Fighter iracari ya mbere mu Burundi. Kubera kuvuza ati iracari ya mbere papa. Ineguro ya The Fighter iba imeze neza cyane. Bafise uko bapanga akarere, bafise uko bapanga ibintu, bafise programa idahinduka niyihindutse usanga
ihinduka babanje kukuyagisha murabanza mukayaga. Yes. Umva bisigura yuko Vichou batazigira va muri Defy. Biragoye kabisa kumva ngo Vichou. Oy ewana genda kubwire. Ega zogera igihe muzosanga Vichou atari muri Defy ahubwo avadikanije na Happy Famba ko twara Defy. Yes kuko nanje ndiko ndigereka mfizi nta mitendera nkasi. Yes. Vichou mbega niye connection wavuye urose hari aboro kuko unavuga yuko iyo umurimbyi agiye gukorera concert hanze hari ama connection ava yarose ugasanga nejo canke ijya yejo bibaye ngombwa yuko asubira bivanye na connection yarose umunsi wa mbere ajya gukora concert. Mbega Vichou niye connection yarose ku munsi yajya gukora kijya giteramo muri ya private party. Urakoze cyane. Connection zo zabaye nyinshi kuko muri management harabonetse abantu benshi b'abarundi bari hariya bafise ibintu bitandukanye ndetse bashaka bari banamusavye ko twohindura tike manager bari bamusavye ko twohindura tike ngo tugume dukora indi show mugabo barababwira ati no dufise akazi kenshi Bujumbura dufise vyinshi Bujumbura tuko turakora muzoraba yindi tariki tuzoraba yindi tariki hama Vichou agaruke ucumva ko ya private party ya show twakoze no kuvuga ko abantu baraje barayikunda kandi barashaka ko tubandanya mugabo kubera programa zisanzwe zihari manager yahisemo kubabwira ati no reka dufate ikindi gihe nimuze mutangare rero vuba cyane mwumvise ngo Vichou yasuye kugenda Dubai kuko connections zabaye nyinshi kandi sindakubesha ndavyishimira kabisa nka Vichou. Yes. Na Vichou imbere yuko ajya hariya warufise ibiteramo byinshi mukayanza uzunguruka umwaka ni umeze neza kuri Vichou agafaranga ni kenshi muzee si mukayanza gusa n'igitega urumva je nibaza ko iyo umuntu ari karakora ukora ni nguvu nta kidashoboka burya bavuze ngo akazi kicu wicaye iyo wicaye ntavyo ushobora mugabe uri kurakora byose birashoboka kandi si izo show zonyene wabonye haro n'izindi kuva tugiye Dubai zabonetse turi Dubai baravuga ati no ebana iyi tariki muri dispo ara amashow menshi gushika muri Defy taje maze kumva sinzi ko bavyemeje mugabo hari amashow menshi nzi neza ko ashobora kuboneka kubera Vichou ego Vichou akubwira ati ndafatiwe ambargo freestyle mzee batumiwe muri anniversaire isabukuri hinduka inama yo kuzimya Defy ibiganiro banga ko dukora indirimbo zivutwa ku maradiyo ngo baradushoboye okay ambargo ngo hari beshi bavuze ati uri kuravuga abantu aba journaliste ibiki nibiki bivaye n'amajambo arimo mbega abantu nk'abo biyumvira guco byari byo cyane. Nibaza ko iyo umuntu aririmba umuririmbyi araririmba akaririmba nk'umuririmbyi ubundi umuririmbyi n'umutumwa wujya muntu wese adafise avugira canke nuvize avugira mugabo ugasanga ntazi kuvuga reka byose biriho. Sasa iyo umuntu namaze ko umuririmbyi je bijyana n'abiririmbyi ambargo gufatirwa ambargo nka Vichou si jewe je nyene nofatirwa ambargo nawe mu kazi kawe ona muri kano kazi ku journalist hariho fitina nyine ugasanga abantu jya mu Jama Radio wapi arakomeye mugabo ni byiza ko tumushuye bana video tumushushe kabisa tumushushe kabisa aje hasi nawe ugasanga bakunga imigambi abantu jya mu Jama kumuvuga n'abantu bose kugira ibikini je rero si nimba mwarumvise naravuze hari vyabaye tuze turabiharira cyangwa ngo tubirenze ko rogwa amazi hari ibintu vyabaye mugabo kuri twebwe nibiduca intege kuko ni navyo bituma umuntu abandanya gukora kandi twebwe muri The Fighter nta muntu twanka twebwe dushaka kuraba akazi gusa imbere hama wo tujana tukajana wo tutajana sawa. Vichou ni kwereki Vichou akuzokorana indirimbo na Akesdan mbega hagati ya Vichou na Akesdan hari ubucuti nyabati. Icambere cyo mumenye ko Akesdan apare ko ari umuririmbyi ni n'umuproducer mwiza hafize utumelody twiza cyane donc je nka Vichou gukorana na Akes naco yabintwaye bwa mbere n'umuproducteur arazi kwandika azi donc hari utuntu twinshi ashobora kugufasha ko je rumva nanje ndumuririmbyi ndumwanditsi ivyo nk'ubuje duhuye na Akes hari utuntu ndamwigira ko hari utuntu anyigira ko usanga tugenda turafasha nico gituma ubona hari indirimbo nyene ubona ko muri album nawe izina giwe nk'umuproducer ririmo. Yes.
Akisdan yaheruka kwandika avuga ati ebana kabisa Vichou Love amubwira ati congrats kuri private party aheruka kugira Dubai. Akisdan yashoye kwandika avuga ati ebana congrats kabisa ebana tigira vuba unyarike kugira ngo dukore clip y'indirimbo yacu shasha bega indirimbo akwe na Akisi nibaza ko ni The Fighter Production vyose ibipanga iyo ndirimbo buryo urazi ko nari nayibagiye mbega indirimbo twakoze kera donc ni bimwe nababwira ariko ntirasohoka narigeze kuba ndabivuga ntirasohoka narigeze kuba ndabivuga ko Vichou afise indirimbo nyinshi cyane muri stock haro nabandi baririmbye mu miza muzokumva n'izindi ndirimbo ni nyinshi zihari nk'ama collabo nibaza ko mwabonye album mperuka gusohora nta collabo nimwe yaririmo hakoze kuvuga ko zari zibutse muratanguye kumva abantu babwiye ati bana Vichou nyaruka uze dukore ya ndirimbo twakoze arizo ntibuka ugasanga umuntu abanza kuzinyibutsa ko iriki indirimbo ni nyinshi nababwiye indirimbo zihari ni nyinshi tellement usanga nyene bigoye ko umuntu azarazibuka ariko ni bimwe nakubwira umutahe ni ikintu gikomeye cyane muri The Fighter ni mutangare niwumva nk'ubu manager hagize umuntu amushavuze ukazubona arongitse indirimbo shaje ubwo nyene ati eba indirimbo irasohotse nibuze mwaze ngo ni indirimbo ziko zirakogwa canke ngo ni ari indirimbo nyinshi dufise manake stock iruzuye gushika indirimbo zishaka guseseka vuga ati rero eba indirimbo muri The Fighter abana ziri full sana nico gituma iyo ndirimbo ya Akisdan urabivuze njani ndibuka komengo hari indirimbo nja ndibuka ko ari nari narayibagiye kubera iki ubwinshi bw'indirimbo yes urumva ina Akisdan yiteguye yuko muca muyikorera clip mbega nka Vichou Love uri tayari cyane wabuza tubusakazi keshi uze yerega gukorana indirimbo na Akis ni ibintu bimeze neza cyane kandi nako nyene nakazi mu bundi kiyongera mu bundi hama barapanga na The Fighter Production manager hari abakavugana je nkora nk'umukozi manager bavuganye je nta kibazo bintera ncangenda nkakora yes ya kabisa Akisdan ndibaza wavyumvisa bwa ati ebana kabisa yaje kugira ngo mukore umuti sasa Vichou Love nashaka ndakubaza akabazo ombega karaoke nga mu Burundi ubona ihagaze gute muri no minsi karaoke ni bon ibintu bimeze neza no kubwira ko Vichou mbere afise na contrat ahantu habiri ubu avuza kuwa kane no kuwa Mungu ahitwa kuri Jardin du Peuple Murundi benshi barahazi twatanguye umuntu uyahera hama vendredi samedi naho tuvuza kuri Sky Star kandi abantu baravyishimira ibintu bimeze neza nyene urabona ko n'umuziki uri kurahaguruka uri kurava hasi kabisa yes Vichou Love navuga yuko uri mu bantu bakomeye cyane kuri live nga mu Burundi mbega amaraso mashasha nayo muri live ubona bameze gute bamwe bita upcoming mbega wobo ubona bahagaze gute ndabona atabo ndiko ndabona ahubwo ntabubona eka kwe kumva ntaba bahore nabo ndiko ndabona none banyereke nta maraso mashasha ahari Vichou vyukuri sindiko ndababona kiretse peut-être nk'abana je na formie arumva bona bose bashasha je mba ndabazi manje akabona hazi rero ngo umuntu abumvirize hama hagira ico bavuzeko yes ambega Vichou Love hagize nk'umuntu akwitura akavuga ati hari abantu usanga bafise talent ariko ugasanga barabuze ahantu bagaragariza impano zabo mbega nk'ubu hagize umuntu akwitura avuga ati je kabisa ndafise inyota yo kuririmba karaoke ndumva yuko ndabishaka muri uwo mwanya Vichou Love ni iki kintu jendi muri management yitwa The Fighter Production nivyo kera nuko abantu badashaka kubitandukanya kera yari Peace and Love mugabo ni Vichou Peace and Love manake no kuvuga ni Vichou hama band Peace and Love Vichou rero ari muri The Fighter Production novuga uwo kwifuza mwene ivyo ico cipfuzo waruvuze cyuko nawe yokora nibaza ko uciye muri management vyose birashoboka kuko manager wanje n'umuntu w'umuhappy n'umuntu nico gituma n'izina yitwa Happy Famba donc ni ari happy arugurutse aratera inkuru arayaga n'umuntu azi kuganira n'abantu uwo vyifuza rero je nibaza ko yokwegera management hama bakamubwira uko bigenda jewe umuntu ndamwakiriza yo kandi yifuza ko abajeune batera imbere yes bakuzi ba Loy TV nimba mwibuka neza hari kiganiro cyaciye kuri Loy TV bavuga yuko twari kumenganye muri studio n'umuririmbyi bavuga yuko agendana ubumuga bwo kutabona ariko nta gisho na rimwe afise ariko afashe gitari usanga abizi sana arazi no kurimba cyane numvuga yuko n'umuririmbyi yifuje ubufasha kuva kuri Vichou bakuzi ba Loy TV nimba mwibuka neza ico kiganiro cyaraciye kuri Loy TV bega Vichou Love
ubwo butumwa ubwakiriye gute mbega uwo muririmbyi niki kintu umufasha umuririmbyi afise agendana ubumuga bwo kutabona ariko avuza gitari atabona akaririmba bien sana mbega Vichou Love yarasabye ubufasha kugira ngo mukomeze kumufasha nawe ashobore kuririmba mbega Vichou Love niki kintu ubwira uwo muntu yitwa gute mbega sinagiye sindagibuka cameraman yitwa gute P yitwa P okay bon nibaza ko P ari hose n'abamwegereye bamufashe kurondera The Fighter Production ubu muri The Fighter hariho na studio nibaza ko The Fighter Production nka Vichou sindayivugira mugabo nibaza ko muri The Fighter hamwe nabo bantu turakunze kubafasha haba hari ibintu umuntu kuko natwe ivyo dufise twabihawe n'Imana kandi twabihawe ku buntu nibaza ko muri The Fighter Production amwe umuntu amwegereye iyo mufasha gushika muri The Fighter canke akamufasha kuronka numero za manager nibaza ko vyofasha kugira ngo tuze turabico twomufasha yes bakunzi ba Loy TV umunezero udasanzwe kabisa manageri bamwitwa P manageri ure jama P bakunzi ba Loy TV manageri usanzwe uri hafi ya P ndibaza wumvise ubutumwa kuva kuri Vichou Love ati kabisa mwegereze kuri The Fight Production kugira ngo ashobore gufashwa sasa Vichou Love yes ndakubazirira kandi kabazo mzee bavuze yuko amaraso mashasha utarayabona muri karaoke mbega ubona haburi kugira ngo abo bageni cyangwa se abo ba upcoming kugira ngo nabo baboneke kugira ngo mubamenye brother nibaza ko kugira ngo umuntu amenyekane nibikorwa abari karakora ikintu je nico gituma nabwiye nabo mbona ko nibaboneka urumva kandi ndabasaba kutaba abastare mu mutwe jameni ahubwo bakore ega ibintu birarondegwa nimba mvuze ngaho ko atabombona ntibavuge ngo urumva ngo biki ariko igikorwa wakoze nico gituma uboneka superstar mu mutwe barige kuba abastare bakore nimba bavuga bati umuziki turashaka kuba kazi umuziki uba kazi hapana ko no munsi uririmba ukabona umuntu aje kuguha 220 ngo mimi niko mtu mukali umukali waje ushapanda show ngapi twige gukora kuko nimba ya mazina y'abaririmbyi bo hanze twumva barakoze kandi n'ubu baracakora twese turacakora nuvuga ko rero ndakubwiye ko atamumbona ko eriki nta nguvu zihari zabo bantu nibakore bisigura kore batariko barakora nawe nta kazi kahari kabisa mzee baba tere covid uba kibuga kiragaragara kabisa yes Vichou Love kera baravuga yuko karaoke atamafaranga yinjiza ugasanga abajya bayiririmba baridoga ngo nta mafaranga arimo mbega nuno musi ubona karaoke nta mafaranga arimo cyangwa meze nta gihe na kimwe karaoke itigeze bamwe amafaranga bagumye barira ngo nta mafaranga arimo ngo igituma bivuga uko bamwe baranabiheba nibaza ko batahevye gukora karaoke oya karaoke harimo amafaranga kuko je nabitanguye kera ndazi ko hari abana bagiye bariga amashuri bafashijwe n'amakaraoke ni benshi no kubwira uri nawe urazi ko nagize akabare kitwa Imuhira bar jewe n'umuhisi Bosco hari abana benshi baramuwe nako kabare kubera ukuntu bahembwa twarakoze Peace and Love bar hari abana benshi n'ubu mbere hariho bamwe tukivugana bagize ama mariage baronse ama diplome bivuye kuri kazi ka karaoke sasa karaoke rero amafaranga yamyemwe ahubwo no kuraba eske wewe ukorera karaoke uyitwara gute ayo mafaranga makeya uvuga wita ko ari make uyakoresha gute budget ya office uyikoresha gute nico kibazo ubundi amafaranga arimo kabisa none je nk'ubu ubona ko nambara bano ko nambaye ubu no muziki none nta kandi kazi rega je mfise c'est de la musique kandi karaoke irimo mu bituma nyene umuntu aguma shining yes babisigura yuko bajya bibavuga ngo nta mafaranga arimo ahubwo abayakoresha nabi ntibazi ku gestion irabagora kuko ni bimwe nakubwira rero aragenda karirimba hajya hakaza umuntu akamukunda agakunda iryo jwi ryiwe akamutera ka 20000 mimi niko mtu mukali caja mu nzoga caja mu biki mu bitandukanye akibagira ko ijyatana ujya muntu yamubonyemo akeneye kuyikuza ngo ayiduze kandi kugira ngo ejo ave kuri 20000 ashike kuri 50 ijana nibirenga yes nikiye kintu wobwira abo bantu bavuga ati muri karaoke nta mafaranga arimo cyangwa batazi gukora gestion y'amafaranga yabo nekaye kajambo batekerera papa nk'umuntu ebana umuntu ubakuriye kabisa
nta birebire byo kubabwira ahubwo nuko umwe wese yomenya icari sivyo umuntu wese akamenya ahavuye ahageze niyo ari karaja n'icyo ashaka gushikako kuko ivyo umaze kubigira gutyo navuga ubona kazoza kawe ukavuga uti je nifuza bientôt kuzoba nk'ibi vyamamare nka Celine Dion Phil Collins uvuze iyo vision ya gutyo ntaco tumutabandanya mugabo niba uri kurabona ngo jewe ngo yana ngo nimepata ka 20000 meze neza nini nani uzocuhera gutyo nyene niko bizoca bigenda kabisa Vichou reka turangize tuvuga ati jegeza mbeko mbona wijiriwe umuziki uravuga ukamengo ntituri kumwe eregura menya umuntu abaho rimwe gusa kumbura wihe bigishoboka basi hanisa mu kuzimu ntabiri y'ubuzima mu kuzimu ntabiriyo jegeza 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 okay ni clip novuga ko yari imeze neza mze aho Vichou bariko baramumwa yiturije ariko aguma bahereza ama flow mze tumeze neza cyane sasa mze reka ndagushimire kubona waduhaye time novuga yuko ntibyari byoroshe warurushe waruvuye mu rugendo ariko wiyarangiye uraduha time ndakubwira ati big up sana mze merci beaucoup nibaza ko oya urugendo ntaco rutwaye warukirushe mze urugendo ntaco rutwaye ahubwo akazi ifo ko umuntu akora ubundi none ko urugendo rutokwica umuntu oya no gukora akazi bro kandi nabakengurukiye ahubwo mubaye televiziyo canke novuga iradio canke ikinyamakuru cambere mvugiye ko kuva mvuye hanze nanje ahubwo ndababwira ni congratulations kuko mwoba muri mu bantu bakurikira cyane kuko nimwe bantu ba mbere ntanguye kuvugana namwe kandi merci beaucoup kabisa kanase tukubwira ati merci beaucoup tunashimira Happy Famba novuga yuko yashoboye kuvugira ati ebana kabisa ni muze mukorena Vichou mze baba merci beaucoup asante sana tukubwira ati subira Dubai mze ejo hijya yeje tukubone wasubiye vuba cyane kandi murakoze ndasubirayo kandi boho sibi vyubu ye ni myakazi yes bakuzi ba Loy TV yani Mr Radio kuri mikro ya Loy TV kuri mikro ya kabiri wali kumwe na Vichou mkali wa show yaratuzanye ibintu bimeze fresh sana yaruka guturira Dubai yes ndakwibutsa gukora subscribe kuri Loy TV kuri kamera wali kumwe na Alpha J kuri kamera wali kumwe na Oli abakameramani kuva muri Loy TV babikora fresh we love you so much ciao dusubire ubutaha Vichou Mr Radio we love you so much yeah man